DJ Polly, he's not my manager, but he can still act like my manager. Kubera ko n'umuntu afise ama opportunity menshi, umuntu afise afise n'amafaranga, urumva. Kandi n'umuntu atahura ibintu by'umuziki, so gukorana nawe mu ruhande rumwe canke urundi nibaza ko ari iteka kuri jewe, nibaza ko ni ikintu ciza ku mu artiste nkanje. So he's not my manager, muga turakorana tu. Jewe mperuka gukundana 2020 kandi sindavyicuza, ameze neza. Nibaza ko niyo nza kuba mfise umusheri hari ibintu byinshi nari kuba ntarashikako, kubera ko iyo nkundana ndonona ndonona kandi nkundana nabi vyatari ndatubwenge. So nibaza ko meze nk'uku biranyubaka kurusha uko naba mfise umuntu dukundana. Muramaze kuja inshuro nyinshi hanze zirenga imwe utagiye gukora igiteramo bamarayo amezi menshi. Abenshi barakunda kuvuga ko ubugiye guhorana n'umusheri wawe umwe narabibonye ngo mfise umushuga mami, abandi ngo mfise umugabo. Visa kenshi abantu benshi bibaza ngo ni historique bancaire. Jewe kuri experience mfise, I don't think so. Kubera ko visa n'umuzungu aza kwiga kuri dossier yawe, you never know. Kwanza nunamenya n'umuntu aza kwiga, maybe n'umuntu wabwiye kuri umu artiste mugati abona kuri umu artiste ashaka rero ikintu kimwereka kuri umu artiste. Maybe umuntu ariko aratraita dossier yawe ntakunda faute d'orthographe yazisanzemo. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndakora mu kije drama T. Ndakora mu kije cyane Patrick muri open mic. Umeze neza? I'm good, I'm happy. So no mwaka wa 2025 wakugendeye gute kuri wewe? No mwaka ukugendera gute mu bikorwa byawe cyane? 2025 wabaye umwaka muremure. Umwaka wari mu bintu byinshi mugabo ikintu cha mbere no kwama tushima kubera ko it wasn't easy but we overcome. And 2026 ni mwaka watanguye neza. Ni clip video wakoze mu nyuma wandika kuri commentaire muri we niwe yandikira avuga ati ifoka abaririmbyi bo mu Burundi bitonda bagakora amasanamu ameze neza cyane. Hajya amajambo kubera iki wayanditse kugira? Nibaza ko ni commentaire iza gutuma umu artiste wese abona ahantu isiri kiragenda. Nyimba kugeza ino saha umu artiste nka Davido, Burna Boy, uraba video ukabona investment, ukabona nuko hari mwibanga mu byo baba bariko barakora rituma umuntu aba excited kuraba ico kintu. Most of the people now barafise amatelefone, barafise amatelevizion, so iyo ugize ikintu ciza kimusamaza, that's how the song is gonna go. Utazi n'ingene yashitse mu bantu kubera ko bazoyiraba algorithm imiduza. The fact yuko abantu basamara baraba ibintu vyiza birashobora no gutuma indirimbo iba nini utarinze kugira promotion nini, utarinze kugira ibintu byatari, just the good video and then that's all. Numukuni video bivuga yuko ari wo mu gihugu ca Burayi ari wamukuye Sweden wamwishuye amafaranga 1000 $. Koko nivyo yarishoye amahera? Nibaza ko ugereranije kuri prix yiwe biranarenga. Ni just yuko nyine arabimwe n'agateka indege ari yamahera nyine umuntu avuga ati ntuzogenda uravuga ko watashe nabi. Muvyeyi wawe niyakubaza ati vyagenze gutse ngira ati it was like this, mugabo novuga ko it's one of the investments twariko turakora which was good. Ndaramushimire, twakoze akazi keza, shimira na John ba. Dramatic kumubona mu mwaka sori indirimbo zitatu canke zibiri ibikorwa twavuga ko ari bike ku muririmbyi biba bishatse kuvuga iki? Tureka gusa kubeshanya, twokora vyinshi mugabo umuziki wacu nawe ntutworohereza muki, because if ever jewe ndiko nkora je na manager office, so if ever ndiko ndinvestisa ayo mahera nuko mba nkeneye ko agaruka, kandi nanje ubushobozi mbafise ntibunyemerera kuguma ninvestisa. So sometimes bifatira umwanya umusore indirimbo iza kuguma mu bantu and then bisubiye gukunda ugaruke kandi udasubira inyuma mu bikorwa wari warakoze ahubwo ugenda utera imbere. So nibaza ko ari kunkingira gusubira inyuma mu bintu mba nakoze nkashobora aho kurenza ko kuvyinzi kodakora.
ni song nta gatima novuga ko benshi baca bagiranye bavuga ati Dramati burya yigana Chrisiz izo comment barazibonye Chrisiz baramubajije naravuga ati ntavyo narinzi ariko ku bwawe ivyo nico bifata gute byaranshikiriye mugabo je kubwiwanje nk'umu artiste nibaza ko no gukopya canke kudakopya byose biri muri art nibaza ko twebwe de base nta muziki dufise signature yawo ku buryo mu Burundi nga mu Burundi no mu Rwanda ndetse novuga je sishobora kuja muri studio nka creating ikintu ndi sure yuko namwe nzahugisanga nzoreka kugisanga mu Rwanda nzogisanga muri Tanzania nzogisanga muri Gabon nzogisanga muri Nigeria so we don't have your signature y'umuziki wacu nka Buja Flavor nko bazita so bo bumva Chris Easy mugaje urashobora no gusanga ku ruhande rwanje numva uyundi muntu so uruhande runini rwanje je sinkopya maybe na ama sound dukoresha za ama plugins and everything bituma umengo ibi bintu bisa n'ivyanaka umuzi ko mu Burundi turaza ama concert amafaranga muronka nubwo bizi bake cyane ariko si vya bintu twavuga ko gushira uburyo bwinshi muri video koko hajya urabugarura mu bitera muronka canke mu bindi winjiza kiretse umuziki nibaza ko umuziki ni investissement mu muzindi burya n'umudandaza ntakura amahera muri rya rudandaza bari karakora gonyine navuga ko the more creating a connection the more abantu bakwizera the more abantu baguterera the more amahera yakoresha mu buzima busanzwe the more nawe wiyinvestisa muri wewe kubera ko umuziki nyimba uzana amafaranga sa ya video gusa urakeneye kubaho urafise famille urakeneye gushira kandi mu kazi nibaza ko ni the management ugira yiwawe personnel like your financial management uyikora gute ushaka gukora iki imbere kubera ko je ndashobora kuba nicaye ngaha ntafise idea y'ikintu ushaka gukora so wewe niba ufise idea ubuze ati amahera nzoyakura hanze kwiyungunganya nk'uku nibaza ko bihagaze cyane kuri financial management y'umu artist hari abantu benshi bababona mugenda mu modoka zizimvye ko kwa bari zibanye ko n'amakatero zabanditse ko amazina yanyu ariko bamwe bakibaza bati uguze imodoka urenga miliyoni 100 canke 50 kandi hariho parcelle ari z'imiliyoni 200 izo management mu mwagize kugira ngo ushobore kugenda mu modoka nziza ugipanze biba biva kuki kandi tuzi ko 6 zishobora no guhereje ubundi ntubukironka ya mafaranga umuntu burya baye hafise ivyiyumviro vyiwiwe urashobora kubona umuntu ari karagenda ukumva umengo yarakeneye gukora ibimuga muri we akeneye ibindi bintu kandi abantu twakuze twumva dushaka kwibona gusa dufise imodoka none wowe yabona ukareka ega ubanza guhera iwawe je baza gukora ikintu kiryoye kandi mwese aba yakubise ibiharuro vyiwiwe kubera ko ntubuzi ivy'Imana yagutegura imbere kirazira kwilimita ahubwo ubandanye gusa kwizera je ndacakora umuziki kubera ikindi akora numva umengo ngira mfeje nza kuvyuka vyaheze ahubwo nshaka kwitera courage mvuga ati ejo ikize niya nkubita nzomekinga shuwa mvuga ati kumbe nari naradekonye kubera iki ntambuze iki kintu ejo nivyakunda idea ya mbere izonjamo ni cyakintu nicuza so kandi nibaza ko nk'umu artist it's one of kubaka branding yiwawe sinibaza ko namwe mwojoyerwa mutubona tugenda n'amaguru cause mu gihe uba ushaka gushika kure hari ibintu utegerezwa gukenera kandi bakuru bacu nabo batweretse izi nzira turiko turakurira urumva rero muzagura imodoka kandi hari n'abandi bantu mbona rero mugari baza ko it's a good idea nshobora no gutagura parcelle nkakora business nk'investisa mu bindi bintu mugani baza kari indoto za buri muntu wese kugira haba kiwiwe gukura ama parcelle kudandaza kubera ko parcelle burya niyo mahera ya mbere atigera homba navuga ko real estate nico kintu umuntu wese yo kwiyumvira atari mu artiste wenyine n'umudandaza umuntu abona ko afite umutahe je narawuguze umuduga wanje kandi nyama parcelle nzo yagura ishaba uruziba hariho kandi kibazo gihari jewe mu kubyi wanje lidefise no kugura parcelle nubaka hari izo mfise ubumuga navyo bazi urumva kirazira rero kuco ushaka kujija umuntu maybe ngo kubera atarakwereka ibintu afise like nshobora kuvyerekana ibintu byose afise imodoka nayo ntiwoyinyegeza kubera uyigiramo misi yose barakubona so yeah reka bana baryohege bagura amabenzi igonze naho igonze naho na parcelle bashobora kuza bakakubwira titre ukayibura kiba ari kibazo gihe
utari bwamenyekana sinumva ngo umwanda igihe utari bwamenyekana hari inzozi canke indoto uba ufise muri kazoza kawe uno munsi ukaba warazishitseko bimwe mu vyifuzo umva ko wakuze yumva ko ushaka kugura imodoka muhira ntigeze tuyitunga nabaye wa mbere muhira no mu gisokoro so biba bimeze neza ni zahe challenge iyo umuririmbyi akiri muto cyane ahura kumenyekana kwiwe overthinking no kuvuga wewe uba wumva umengo ukeneye gukonkera abantu benshi nuvuga ntuba uri muri element yawe ntuba uri hahantu uvuga ati this is me nkora ibyo nshaka nuvuga you're not free to do what you want wa muri kurumviza ama idea y'abandi bantu wa muri kuriruka n'ibintu ubona umengo ntuzoshikira nibaza ko kenshi nivyo bikunda gutuma aba artiste benshi baba perturbé kubera ko ubona umengo first of all ntuba wizeye second confidence nayo ufise third nta promotion ufise nta mafaranga akwiye yo gukora ibintu ku ruhande rw'abo ufise kujya ni nayo mpamvu benshi usanga bamaze kuja mu matati abantu babafasha and then ugasanga mwagiye nko mutabiteguye nibaza ko ahantu hose umuntu wese abari mu gihe uba wumva ngo sindamenyekana just focus on yourself banze wige ko umenya ati nshaka guhagarara nshaka kuba umuntu ameze gute nshaka gukora ibintu bimeze gute and then ushire mwishaka tu kubera ko nabajya bamenyekanye ntaco batanze ku Mana ujere urukundo gute n'umuziki nta rukundo rw'umukobwa ushaka gutera imbere wirindira urukundo cyane iyo ukiri muto siwe hata muntu ufise cyane umuntu ufise kandi hano wenyene bimeze neza cyane chapa ilani urukuru iyo rukuruye ruba rufise yovuye n'umuyaga urafise aho utanga nawe uherera ni kenshi twama twumva yuko bivugwa na naka bivugwa na mona bivugwa na nande ko mwakundanye mwahibanye mwapfuye iki niki hajya umuyaga niho rufise iyo uva niyo uhereza imiyaga burya nayo iratandukanye rega burya n'umuyaga wa isi nawe n'umuyaga mugabo uzimije ubu ntuzubira kuronka so biva nawe naho uwo muyaga wawukuye jewe if ever ntakubwiye ikintu wowe ukacibwira I'm not gonna stop you kukubuza kwiyumvira uko kuntu kabisa jewe mperuka gukundana 2020 kandi sindavyicuza ameze neza nibaza ko niyo nza kuba mfise umusheri hari ibintu byinshi ndari kuba ntarashikako kubera ko iyo nkundana ndonona ndonona kandi nkundana nabi byatari ndatubwenge so nibaza ko meze nk'uku biranyubaka kurusha uko naba mfise umuntu dukundana muramaze kuja inshuro nyinshi hanze zirenga imwe utagiye gukora igiteramo bamara y'amezi menshi abenshi barakunda kuvuga ko ubugiye guhura n'umusheri wawe umwe narabibonye ngo mfise umushuga mami abandi ngo mfise umugabo nibaza umwe wese arakeneye kuronka umwanya wiwe tu jewe nyimba numva nkeneye akavakansi nkabavuga ati ajyana no washika nariyungunganije benshi ari amafamiye ari abantu twamenyanye bacika amafamiye so biba bivana n'ibintu bikorohera ndashobora kujayo nkuko nshobora no kutajayo let's say nkubu I have the visa muga sinshaka kujayo naravuye nosubiraho giri muga nkubu mvyise nkavuga ati ndafite amahera y'itike ndafite amahera yo kubaho ndagiye ndashobora kugenda bisanzwe ntagiye guhurana naka ntagiye kubonana na naka kandi ibyo bisabisha umuvuga Imana bishikane kabisa ndonke nk'umuntu ambwira ati ngo sha ngo kwita kavanse ku kwezi ingo aracishuga man barabuze n'abagabo wakwambitse jipo so ni kenshi yuri hariya tubona wagiye mu maboate kenshi narabonye n'aka video kuri TikTok kura samaye nabwa ati wa mwana w'igihugu yamahera yagiye kuyona hari aziko bitubuzakira gute basiza abantu yaje nakomatsere nyine kera niyo byanya mugabo buje nkora ico nshaka nkora ico nshaka nkora ikinyorohera nkora ikintu mba numva kiza kuma amahoro if ever nshatse kuryama ndaryama nshatse kuvyuka ndavyuka so ntuzobe wumva umengo hari abantu bagushize ko pression yo gukora ivyo bo bashaka kubera ko it's a free world twaye kugira tubeho nka twebwe ubwiwacu so
nyimba mbona muri budget yiwanje nshobora kugenda nkarabo bantu nibisanzwe tu mugandazi nanje jo ninagwara nkabura ayo kwivuza nzokwicarana mvuga ati naronone urumva mugani nabambona ejo narahateguye kazoza kiwanje cyane ngorane gukora ikintu numva umutima ushaka kabisa. So ni benshi bakubaronda amaviza muri iki gihe abarinzi bagenzi bakayabura aho twumva ko ku makonti yabo usanga hariko zero nta makonti bafise noti ama nyene na bonsoir kuraze ntibadeposa rimikashi oya rimikashi nibikunda benshi bakaca bidogera cyane cyane kuko igihugu kidafavorize cyane cyane entertainment ari bushikiranganje bukwiye kubafasha muri ivyo bintu koko byuko bushikiranganje namwe mu buremeke ibintu byinshi visa kenshi abantu benshi bibaza ngo ni historique bancaire jewe kuri experience mfise I don't think so kubera ko visa n'umuzunga aza kwiga kuri dossier yawe you never know kwanza nunamenya n'umuntu aza kwiga maybe n'umuntu wabwiye kuri umu artiste mugatabona kuri umu artiste ashaka rero ikintu kimwereka kuri umu artiste maybe umuntu ariko aratreta dossier yawe ntakunda faute d'orthographe yazisanzemo abavuga ati no muntu ntari seri no kuvuga it depends so sinibaza ko ari ubushikiranganje canke ariko sa ry'umu artiste nibaza ni kosa maybe ryo kudafata ibintu hose canke malchance canke kunegija kubera ko kenshi amakamaze kumva y'aba artiste harajamwo ama negligence swati ugasanga wewe ntiwamenye umuntu mwakoranye maybe ntiyakubwiye ati ibintu birakenewe wewe ntavyo washizemwo so haba harimo udukosa twinshi kandi bo bagiye abantu baba bashaka ko ntibakeneye kubona ikosa bafume babona ikosa basi byoroheje yego ni concert wakoze concert twumva ko ugomba uyikore mu Burundi hamucongera uje muri Canada ko biza kurangira ivyo bintu bifu biza kurangira uwo bita pike mushwanye biza kurangira igiteramo bacugaje amahera yo ku muryango bakayatwara abo yarafite amadeni biranavuga yuko nakaviza kawe kabutse oya ntiyabuze ahubwo yambwiye ibintu ntatahura tu je ndavye process amaviza camwo yiwiwe yari unique je ntushobora kumbwira ngo fata indege uje muri Tanzania baguhe visa ata muntu umwe turavugana kana hamwe na deposit nta muntu twahuye ngo ngende okay ndayihande we ngo genda barakubwira I was like nah I'm not going so nashatse ibintu bica muri transparency like ibintu mbona sinibaza ko niyo visa yari ihari kubera ko habaye utuntu twinshi dutuma nyine ivyo bintu bihagarara tu igiteramo cyakubereye ruhombo ku rugero rungana gute rugero 100% kubera ko deja ari nk'aba artiste twasigaye turashwana mu nyuma amayira yacu so nibaza ko yari experience nziza yari ibaye ijya mbere mugabo nyene bavuga nta keza kabura agahonze nta keza kabura agahonze nta matabura since yego nibaza ko umuntu tuzokwigira mu makosa if ever next time bibaye ntibizemere nkuko byabaye buheze nyene ndanashimira abantu baje nshimira abantu batubaye hafi n'ivyo bihe kubera ko habaye ibintu byinshi bibi twarahomvye n'amahera twinjije ntiyabonetse so bavuga ko tuzokwigira amakosa tu twatanze $5,000 z'idolari mu gufasha Vanessa umukobwa abangamiwe n'amagara no Mose natanze $5,000 bitanu ajya amahera hano yavuye ahantu shobora kubivuga mugabo uruhande runini sugwe wanje ciza gusa nuko twabikoze base harimo base na mili yeah I'm not gonna say it kubera ko n'amahera menshi nibaza ko twanabikoze mu mission twari twifuza ko tunabinagira no ngaha mugabo abantu benshi mugende mu mufashe mushigikire tu Ngache kuri dramati yagenda hani iyo yaragora rumva whenever you say arabikora and then people will come bumve yuko I have to help them no like nabandi bara muga natwe nitwagira ibibazo muzotwibuke mutugaruke sibagaruka ko cyane biya biri sawa so ni igiteramo mugomba muje gukora hano uramaze gushikayo abandi baza karubwa mbere uzubamo bujanye bazuba banajabutse uburayi bizuba bimeze gute mu gihugu
cha Belgique. nibaza ko kubwiwanje uruhande rwanje first of all ni experience nziza kubona dushoboye kujana n'umu producer mu sound engineer mu artiste nibaza ko bizotworohera cyane kubera ko ama projects twama dukora ama wisanga uri wenyine muga this time hari abantu bazoba baturi iruhande Pole azoba hari abo tuzosanga hari abayigo bazoba bahari so nabo nibaza ko bazoryoherwa niteka kuri bo ridasanzwe kubera ko ntibiba vyoroshe guhura na community iri ku birometero biri kure so kubwanje nk'umu artiste novuga ko it's a huge achievement ushobora kujana n'umu artiste mu sound engineer mu producer ngira tuzo creating ibintu byinshi na concert turiko turategura dushaka ko kizoba ari ikintu kinini Qu'est-ce que tu ko DJ Paul ari manager sometime I mean DJ Paul he's not my manager but he can still act like my manager kubera ko n'umuntu afise ama opportunity menshi umuntu afise n'amafaranga yumva kandi n'umuntu atahura ibintu by'umuziki so gukorana nawe mu ruhande rumwe cyangwa urundi nibaza ko ari iteka kuri jewe nibaza ko ni ikintu ciza ku mu artiste nkanje so he's not my manager muga turakorana tu so by project ufise uyu mwaka next month we're dropping a song hama muri summer we're dropping a featuring nitwicaye mwavuze ngo turabanebwe mugabo this time muzunguruka cyane indirimbo zibiri ku mwaka canka kamwe ku mwaka ahubwo that's the nico cerekana mu artiste ihagarare ko uvuga ati jewe I believe in my people genda shimira abafana banje bari loyal byata because even if nogira uwo mwaka nariko ndaririmba mbanzi yuko the time nzoririmba yeah they have to be there so I really appreciate everyone nibaza ko kumara 5 years uri kuraririmba njyahe banga umva office kuko arabo mwatanguye rimwe no musi ni mye legacy 5 yonyene ni kuva 2018 ndirimba mbere nayisoye 2018 nibaza ko ni kenshi ni discipline kuba consistent focus kugira vision no kumenya maintaining ibintu byawe no kwama uzi yuko buri muntu wese ushobora kumijana nari nkene igihumbi muga nkemera ko ejo nkazokwibuka ko uri mu bantu bafashije they said yuko je nishima ndi umuntu ameze mugabo in my nature I believe in kuba recognized benshi na mbona iyo discipline ibagora tu kubera ko umuntu yaguhaye ijana ukeneye mid bar ukaca mu mengo wewe ntiyagufashije everybody helped you abafana baragufashije so you have to always be recognized ni nababonye uri kurakora amakaraoke mu minsi yeze baravuga ati Dramati barashaka kumumanura agaciro kibafise bijya iboro si sawa ya iboro I don't believe in mugabo nawe ntibikubuza kuramukanya hari gihe ubatashwa ufise ugaca nk'ahantu bariko baravuza ukumva kubera ko umuzi kugendera mu maraso y'umuntu sometimes ari gihe nawe bawumva ubishaka just kugira wewe uryoherwe tu mu nzira yawe so nibaza ko mu artiste kwa Marika araboneka mu makaraoke hano it's not a good thing mugabo nawe ntibizokubuze kuryoherwa tu nakwazo kamatsiko Dramati kiretse umuziki gusa yinjizamo amahera na platform asanzwe ya music ikindi kintu akora ku ruhande ubuzima bwa buri wese ari entrepreneur kuri university ni entrepreneuria cyangwa umeze nkaho ndize uzobatumira mugabo no next month dufite projet ya mbere dushaka kubatumira tuzotumira ama media ngira muzoba muhari so jinzoza oh yeah you have to because I will invite everyone nibaza ko niho muzoshobora ku experiencinga what I do behind umuziki yego bisuye ko Dramati arafite ibindi bintu akora ku ruhande ibyo yinzu no munsi ariko arabikoresha yego reka tunyindire so ikanda gushimire reka jambo bwira abakunzi ba muri rusanga aho bari hose Belgium no mu Faransa no mu Burundi first of all abantu muri Europe ahantu muri hafi mwumva n'abatari hafi Amerika Canada everywhere mwumva ko mushobora gushika ku munsi itariki 3 z'ukwezi kwa 4 tuba turi Bruxelles ahantu bitwa kuri Blue muzoze dusangire ni Gerald Inoji Joel so duhari ugira mushobore kuryoherwa to give you guys the vibe you deserve muzoze dusangire and then ku bantu banje everywhere I really appreciate and thanks for the love next month ihorere is coming there kizoba ari gitaramo kimwe gusa canke arashaka kwiyongera ko ibindi muri hari nibaza ko hari abantu batangiye gukontakta Inoji hari abantu batangiye kunkontakta
Jewe sindaba sure mugabo nshobora kubandanya and nibaza ko nabandi harimo ngira bazobibabwira. Ndakunda kwisanzura nkavuga ibitandeba ariko so reka rero dushimiye abantu no musi turi muri Belgique nubwo turi mu Burundi nibaza ko vuba cyane mugiye kutubona ku bindi bintu dimanche kabisa. Dimanche. Asante sana. Appreciate.